biriko birakorerwa hajya mu gihugu cacu ari ibintu biteye agahinda, biteye isoni ku buryo ivyo bariko barasigura yuko amatora ashoboka, ivyo bariko barasigura yuko ibintu bimeze neza vyera de yuko mu vy'ukuri ari kinyoma cambaye ubusa. Ku bijanye n'umutekano sagaseseshwa rumuri ibintu ntibimeze neza haji wacu mu gihugu, aho kuva hirya y'ejo nejo abarundi bose isi n'amakungu bumvise yuko hari imigwi yateye igihugu cacu, ivyo navyo bigatuma twebwe tugira tuti nta mutekano uri mu gihugu cacu uravye uko babisigura. Twasanze kandi yuko ibintu bifatiye ku bwicanyi buba butumbereye abantu vyitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi, ubwo bwicanyi bubandanya kandi bugatuma noneho ibiziga bibandanya bitorwa hirya nino mu gihugu cose c'igihugu. Twasanze kandi yuko ibintu vy'ubwicanyi bufatiye kuri uko kuntu abantu banyuruzwa bamwe mu ngo zabo, abandi mw'ibarabara, ahandi mu bibanza binyuranye aho baba babasanze, ugasanga harabuze irengero ryabo bukeye bagatorwa ari biziga. Twasanze kandi yuko ibintu bijanye no gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme ku mvu za politike, kuko uravye intumbero wa CNDD-FDD difise na cane cane umuntu akabirabira ku mvyino n'indirimbo zidasiba gushikirizwa n'imbonerakure, aho bavuga yuko gutera inda umukobwa canke umupfasoni mukeba bisigura umupfasoni ataba yumva kimwe ibi vy'igihugu canke ivya politike n'umugambi w'ubutegetsi, abo bose ari kubatwaza inda kugira bashoboye kwibaruka imbonerakure. Dusanga kandi yuko uno munsi hari igikorwa kigayitse cuko abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi, batabona kumwe ivyitunganywa vy'igihugu, yuko amatungo yabo mu vy'ukuri ari amatungo aca yegukira leta, ku buryo uwo mutavuga rumwe uno munsi kumengo nta bubasha afise bwo kugira amatungo yiwe yirondeye kandi abicishije ku cuya ciwe.